TV. All aboard! Yes. Yeah? Mungu kanyanya yendaki. Umunsi hanyanya yendaki. Nomusi duhimbaze ki mbega? No musi. Ndagufyinze. Ndagufyinze nomusi duhimbaze ki? Ikarema. Nomusi nzikora ku Pasika. Ku Pasika. Pasika twibutse. Pasika. Pasika. Pasika ni iki tubwire? Pasika. Pasika ni ipfa rya Yesu. Iki? Ipfa rya Yesu. Pasika. Ipfa rya Yesu. None. Urihenze. Jewe. Pasika ni ivuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu ni Noheri. Oya ye. Noheri kwanza bisiguriye. Noheri bisigo. Pasika hajya ngo ni iki? Pasika. Pasika ni ipfa rya Yesu. Ipfa rya Yesu. Oya. Pasika ni iki? Pasika ni izuka rya Yesu. Oya ye Pasika zizuka rya Yesu. Pasika ni ipfa rya Yesu. Pasika ni ivuka rya Yesu. Yego kwi. Izuka. Ni ipfa. Nini Pasika ni ipfa. Mungu jenda gutabira Pasika ni izuka rya Yesu. Nanje ndagutabagira Pasika ni ipfa rya Yesu. Mungu jenda kudiba Pasika ni ipfa rya Yesu. Mambe izuka. Man, naenda gushikira maho. Ntidufe ibintu by'uburofa sivyo. Pasika ko ushaka kuvyemera cyangwa vyanke ni ipfa rya Yesu. Muhungu nizuka. Ni ipfa rya Yesu. Nizuka muhungu jenda kudiba nizuka ntiwumva. Nizuka ryahe ni ipfa rya Yesu. Ntavyo wumva. Je nkamagara umuntu akemeza karizuka jenda kudiba. Sawa nanje ndakudiriwe. Hamagara gusa. Hamagara. Mami, Chenda koraza ubusa. Wewe. Mami. Nivya Pasika ingosha untaturu no muntu. Ingosha untaturu. Aranatinye no kuzara umwanya wose. Araza arivuga je ihendavye je ndakudiriwe ndagutibe mambura. Nicyaga ipeti kigasipa. Yash, muravyibereye hano mama. Yewe. Sutama ngaha shanda kubaza. Oya je ndafyagira apeti. Nenda kubaza. Pasika ni iki? Pasika ni ipfa rya Yesu. Wumvise je ndakudiriwa muhungu. N'umunsi Yesu aba yapfuye. Pasika n'umunsi Yesu aba yapfuye. Ndakwise. Manzo umviriza. Pasika rizuka. Jewe kumpaririza. Mwe masenga mwe. Pasika ni ipfa. Misho, Pasika ni iki? Pasika Yesu aba yapfuye. Nujya munsi Yesu. Yesu. Wumva twibuka Yesu. Pasika. Nuri wa Mungu urakura guteye neza mu matwi. Nenda babaza. Manzo kwanza gukura umushatsi mu matwi. Urabona? Nenda babaza. Yesu ntiyapfuye haheze iminsi 3 atarazuka wacavuga ati yazutse ku Pasika bavuze ati abakatolika duhimbaza umunsi w'ipfa. Rega Yesu umviriza kwangu. Yesu yapfuye kurya munsi nivyo tuko turahimbaza nako barira berekana no kuri televiziyo filme ya Yesu yapfuye. Nyo ntiyapfuye kuwa kane mambe kuwa gatanu. Manzo yindi rega Yesu yagize ingaburo sivyo kurya ngaburo acavuga ati muzokwemegera mubigirane munyibuka ni kuvuga yavuze tuzomwibuka yapfuye nimba ko ipfa rya Yesu. Oya basi wewe umviriza tumaze kuronka umuntu hamagara n'undi agenda agiye uri kurara ko Yesu ati manze gucari ngaho kanzuma manze gucari ngaho manze gucari ngaho hamagare n'uyundi hamagara n'uyundi kandi ugasi we hamagara y'undi ushaka asheta amafaranga bugenzi uko turakorera ubusa hamagara y'undi ushaka none wowe we kirega cacirigwa ubusi japura baza kugiha nije canda yantaka oya none ntazi ko nujya mwana mugabo ndabaho dufiriti tubiri tubiri oya ujya mwana wa Jospe bavuze ngo azogira ngo bazosangira ku munsi Yesu azoba yapfuye mane none ntuzi ko bana bati baho nyine babateza n'ijoro rya Pasika none basi hamagara y'undi basi mw'ijoro saa 9 none hari kuwa gatanu none hamagara y'undi muntu abivuge basi none manze ndababazi none ko ari Pasika cyo gihe cya Yesu hari imisi hamagara undi muntu basabivu we gasupari gihe cya Yesu hari optimisi oya we umva bere nagucanzo we gwangara shetani yakugende we gwangara basi hamagara rope basi we maro oui yaruka bare maro cyo kinyaruka kwitaba shetani gipagani yavuga na mamba nyarose kwitabona ko agomba bivuge we ntuishana no kwicara kumuhagaza ivyo bito Pasika bisigura iki Pasika twibuka izuka rya Yesu ngombwa bugerase Yesu ndikanitse kumaha mbwirasha waruka gusiga nimumujivye vugasha ni iki Pasika twibuka izuka rya Yesu ndakugurira imbenyesha yo
birerekana ko watera ukira umugana hagarara fuye gumukama ntakiri mumbayo yazutse apo ni apa na apa apatu no bana mujya agenda nezerewe ntanezerewe ma uyu mujama turiko turahara ku bintu na pasika hari nkwawe pasika ni iki petire marenda ntibumva urumva umvirizi no musi pasika none ko mutumviriza n'amakuru babivuze ku makuru ubunye urumva Yesu yarahi ngo ntashobora kuvukira ku mpanda kubera ngo bahambwa ababosi ntazozukira ku mpanda ntazokira ku mpanda ngo azukira kukamabuye mu ryapiri nuko rero sororezo twakize ino muzi bihimbaza iki izuka nuko ngo pasika izuka ryande rya Yesu nuko rero azukira kukamabuye urumva nkubwire Rwanda urumva ko bamubambira gukamabuye hajya hari imisozi mu mamba Jesi nabyumvise ngo bamubambira gukamabuye oya rwabeshe yavuze none gashaho rero bayivuze mu gitondo makuru yasize umviriza aho ndakumvise ivyo naje negeze kumva umwaba bavuga ngo urumva yarukiye muki mu bwato urumva abantu bagize bakenye acazukira ahantu hameze gute hakenye none ntiyazukiye ahantu hakenye nabajya bamustantire bari basabye ikintu nafume azukira kumutanga muri ziganzo zo kumutanga basi acavuga ati sinshobora kuvyemera mbaka hehe kujya pirina no kuyipera azoshikirwa kubera kajya kanza ko kuyipera kajya kaburi Yesu vuga ni so wawe cyane mu byara wowe urazi nakubwiye Yesu umviriza bimwisonera Yesu wo muvuga ni mu byaranyu cyane Yesu ni Imana nkuru ya byose none yarapfuye twe tuko twibuka umunsi bamubambye kwa Mungu urazi Mungu uyu twari mwikarema yabyo twari mu mubabaro kuko yakuye rega nzi ko turarema wo kuvuga ngo twari mu karema nicyo riko turarema ivyo ni ibintu by'akahise urazi Mungu ndakubwira urazi nakubwira aba ndavuga ngo babagesera bamubambye urumva ushaka gusanga ari abarimwo ababarimwo ikintu ngoma nkuri mu munsi urazi uri kumuga akabenzi no munsi ntitujya oya ntakundi ingurube bazivuga ko ari ingurube yazikubitamo amadayimoni ingurube ntitujye ino munsi tujya gahene rwangara ningo twigire pete aho ni wo bava urazi nakubwiye abari urazi mwamukoreye ikibikibishe mwagira ngo numugesera urazi niko bagira urazi ko turabagenda turi kumwe nemera kwaza kuzuka uno munsi yego rwangara wewe sigarura teka oya ndaje tujana imishigaro ate urazi nakubwira Rwanga uyu muhungu uribuka akiri mu bwana kera abashije yitwa Yuda no mu bamudanaje ari umvirize gusa rwangara kwanza umviriza gasupari ushobora guhura n'ibyago muhandi kandi we gasupari biva ku kuntu tutagisenga iki n'abantu batatu bose wemera ko ari izuka wowe ukabukivuga oya mwana mundi usanga biga bintu ari byo bwira nka we nterutse gusenga kwe ikindi ashobora kwemera ziga ndirimbo shanda zibuka mu ya kane gusa rero ni ukuvuga nizuka canke nifu wabwora umusazi wabwo nawe ntabwo unyise umusazi unyise umusazi nibamba nanje ndagiye uraza kubiteka udaraho kuvyitekana wenyine umve nibamba uraza kuvyitekana wenyine ibamba barakubamba wenyine ngira nizuka komane kwiye gusubira gusenga nkava nja kuvumba no kwantuzi yamvuga ibitari nizuka ubwo barakoze aho batama akazi n'abatama Kuri TV.